Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Kaze muri uyu mwanya mwiza cyane w'ikiganiro ivyo Yesu akora, aho tuzi ko muri benshi cyane mari mukirinderanye igishika uyu mwanya, kuko ndazi ko muri benshi cyane mu gikunda hirya no hino. Turabaye kaze rero muri kumwe na Pasteur Nkeshimana wo mishengero rya Hope Church. Uno musiriro kandi turifuza ko tuyaga kandi ko tubandanya tuvugana. Uno musiriro turaza kuvugana ku gice kigirandwi, kigaragaza ko hari Imana igomba gukora mu buzima bwawe, hari Imana igomba gukora mu buzima bwawe. Ikiganiro rero muri ko mugishikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church dukorera mu Caramagahe hafi y'ikiraro ca Gikoma, ahantu bita kwibarabara ry'amabeni, kwibarabara ry'amabeni urutse bus ucumera nk'ubandanya kuruzi Gikoma, ucuja iburyo ucubona ahantu bita ku kibuga, hari ikibuga kinini mugabo batangiye kucubakamo, ucubona ibarabara, iryo barabara niryo bita ry'amabeni. Ujinjiyemo gusa ucubona n'ishengero aho riri. Turagwaye kaze. Mbere ku munsi w'ejo tuza dufise igikorane cy'ugwaruka isaha 9, ugwaruka jeune. Turabaye kaze ku munsi w'ejo, aho tuza dufise inyigisho zidasanzwe, aho tuzo kwiga ikigwa kivuga giti nomenya gute uw'Imana yanteguriye, nomenya gute uw'Imana yanteguriye. Ico ni kigwa rero gikomeye cyane, kuko benshi rero abajone benshi barafise ingorane yo kutamenya uw'Imana yamuteguriye. Rero mugabo mu gatondo rero tuza dufise amasengesho adasanzwe, aho tuza ko twasengera abantu bose bafise imitwaro itandukanye. Hari imitwaro usanga yarakoremereye cyane gose, ushaka kuba yakumaze ku mwaka, indwi canke amezi canke ibihe kanaka, ariko Yesu arashoboye gukorera ibikomeye n'ibihambaye. Ni intango z'umwaka, muri zintango z'umwaka birakwiye ko uvana gose kabisa n'ivyo bibazo kanaka wahejeje umwaka ubifise, kandi ukaba warashoboye no gutangura umwaka ubifise. Yesu arashoboye gukorera ibikomeye n'ibihambaye, bikaba bishasha, ubuzima bwawe bukaba bushasha, ibintu byose bikaba bishasha, mbere n'ababanyi bagatangara, n'inshuti n'abagenzi bagatangazwa n'ivyo Yesu ariko aragukorera. Aho kuri Hope Church rero twama dufise n'amasengesho ya buri munsi guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu, guhera 6 zo mu gitondo kugeza saa 1 zo mu gitondo. Ego amasengesho ya buri gitondo twe tuyita zindukana na Yesu, n'amasengesho ya zindukana na Yesu, aho umuntu wese ari kure kuzindukana na Yesu. Ntuzindukane kumbure icupa ry'inzoga, ntuzindukane kicana kiriya, canke kuzindukana imyikomoni, kwidodomba n'ibiki, ariko twebwe rero tuzindukana na Yesu. Turagwaye kaze rero muri ayo masengesho. Nimba uba mu micungararo naho baba kure, turagwaye kaze naho kwishengero rya Hope Church mu Caramagahe, niho ishengero rya Hope Church rikorera. Ego abantu benshi rero barabizi ko ryahoze rikorera, ryarigeze gukorera mu Kigobe. Ego ariko rero naho nyene si kure, aho mu Carama naho nyene si kure, naho nyene si kure. Ishengero rya Hope Church ryarigeze gukorera ku Mutanga, ryarigeze gukorera mu Kigobe, ryarigeze gukorera mu Gikungu, ariko rero ubu riri ahantu adresse itazohinduka, ni adresse ubuho itazohinduka. Aho handi hose rero adresse yagenda ihindagurika kumbure bivanye nuko murazi abantu bapanze, ariko rero ubuzima bwo gupanga bwaraheze, ubuzima bwo gupanga bwaraheze. Ubu rero turi mu kibanza cacu aho mu Caramagahe. Turagwaye rero kaze mu masengesho twama tugira rero buri munsi guhera kwa mbere gushika kwa gatanu, buri munsi guhera kwa mbere gushika kwa gatanu 6 kugeza saa 1 zo mu gitondo.
turafise n'andi masengesho y'amaba kuwa kane saa 9 n'igice n'amasengesho meza cyane n'amasengesho meza cyane aho abantu benshi bahabohokera. Turafise n'amasengesho y'amaba yo ku Karago kwa gatatu mu gitondo guhera isaha 3 kugeza isaha 7 n'amasahane yonyene mugabo umuntu akava yafise ubushobozi bushaka kumaza n'ibihe byinshi cyane ko turabona ikiganza c'Imana. Turagwaye kaze rero ku munsi wejo mu miga yo mu gatondo aho tuzo turasengera imitwaro itandukanye aho nyene mu ishengero rya Hope Church ni mu Carama hafi y'ikibuga ni juste hafi y'ikiraro ca Gikoma ariko rero kwibarabara bita iry'amabeni. Turagwaye kaze rero nawe uzuronke umugisha. Zanyigisho rero turiko turiga uno munsi nakubwiye ko tuza kwiga igice kigirandwi kigaragaza ko Imana ifise ivyigomba kugukorera. Hari ivy'Imana igomba gukorera igice kigirindwi rero nico tugira tuhave tuca twiga mu kanya. Ariko imbere yuko tuciga reka tubanze tumve ino ndirimbo yaririmbwe na korale yo mu shengo rya Hope Church, korale Hope Choir. Iyi ndirimbo rero turashaka kuyitayiheza cyane ndavye umwanya ngene umeze ariko kandi tuce turonka kanya rero ko kumva ijambo ry'Imana. Barakoze cyane rero abaririmbyi bo mu ishengo rya Hope Church, abo ni Hope Choir. Turabashimiye kuri ako karirimbo kabo keza cyane. Ni Pastor Jackson Nkeshimana rero muri kumwe wo mu ishengo rya Hope Church. Tuko turababwira rero ko ku munsi wejo isaha 2 n'igice tuzadufise igikorane gikomeye cyane. Ego aho tuzosengera imitwaro itandukanye maze isaha 9 tuzadufise inyigisho z'ugwaruka
aho tuzoba turigisha inyigisho ivuga ati nomenya gute uw'Imana yanteguriye, nomenya gute uw'Imana yanteguriye. Urafise uwo Imana yaguteguriye nimbura umujene, ariko rero kumumenya rero si ikintu coroshe, bisaba ko wiga ingene ushobora kumumenya. Ego kandi abo tumaze kubyigisha benshi barashinze intahe bivanye n'ivyo Yesu yagiye abakorera, bivanye n'ivyo yabakoreye bakamenya abo Imana yabateguriye. Rero mu kanya rero reka tufata akanya ko kuganira rero ku gice kigira ndwi kijanye n'ibigaragaza ko hari Imana igiye kugukorera. Kaze cyane mu kanya turaza gutangura. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi, aho amabisi asanzwe akatira. Turacabana rero twiga kuri vya bintu 14 bigaragaza ko hari Imana igomba kugukorera. Imana irazi iki igomba kugukorera. Ibintu 14 bigaragaza ko hari Imana izi ko igomba kugukorera. Uno musi rero turaza kuraba ikigira ndwi nico tuza kuraba. Dusome rero ubutumwa bw'Yesu bwanditswe na Yohana igice ca 11 ku murongo wa 34 niho tugeze. Arababaza ati mwamuhamvye hehe? Bati mwami ngwino urabe. Yesu ashimwe cyane. Yesu yarageze rero i Betania nkuko twari tumaze kubisoma muri no misi ishize. Yesu yaramaze kugera i Betania, bashiki ba Lazaro bariko bararira, bariko baramubwira ati aba wari uhari, musaza wacu ntabapfuye. Abantu nabo bariko biruka inyuma ya Mariya igihe ariko ararira aja kuri Yesu, bibaza ko agiye kurira kumva. Yesu nawe yagize ikigumbagumba, nawe yakoro ya mosozi. Ibintu byabaye byavanganye ukuntu abantu bamwe bariko barafata Mariya bamwiruka ku inyuma ati reka kuja kumva, abandi kumure bariko arivuga ivyo bigombeye, abatwenga, abavuga, abagira gute. None bageze kuri Yesu, Yesu nawe yarariza amosozi, bati none heraba wa undi yategerezwa kumukiza. None nawe yararize bigaragara ko arogreta aricuza impamvu atamukijije hakiri kare. None heraba yari yacerewe kandi yari yabigize nibigirankana. Ubwo nibwo bugenzi rero bwo muri no misi, abantu barabaye nabi, abantu bakivugira ivyo bigombeye. Ariko Yesu yarazi icyo agomba gukora. Uno musi rero ku gice kigira indwi turaza kuvugana duti wabihamvye hehe? Yesu yaciye abaza ati bamuhamvye hehe cyangwa bamuhamvye hehe? Nanje ndakubaje ati babihamvye hehe? Niyo tugomba tudome ko aho nyene byabereye, aho nyene biri. Ishobora kuba ari estoma yononekaye, aho nyene kuri estoma. Ashobora kuba ari amaraso yinjiyemo ibinabiri, naho nyene hari ivyo. Niyo tugomba gukora mu izina rya Yesu Kristo. Ngomba ndagukoreko mu izina rya Yesu Kristo. Ngomba ndagukoreko, Yesu akugirire neza. Aho nyene iyo abavyo kunze tukabonana imbona nkubone no gukoze ko ari ico kibazo kiri. Ishobora kuba ari ku maso, ashobora kuba ari ku maguru, ashobora kuba ari nkagukorako aho nyene, kuko na Yesu yagombye gushikaho ibintu byabereye aho nyene byabereye. Yesu yarabaje ati bamuhamvye cyangwa mwamuhamvye. Dusomye ngaha kuri 34 turabona Yesu ababaza ati mwamuhamvye hehe? Nanje ndakubaje ati mwamuhamvye. Mugabe inyishu ya Mariya na Marita yari igoye gutahura. We babace bavuga ati ngwino tukwereke aho twamuhamvye. Ntibarinze kuvuga ngo ni kuya makaburi ya hanaka, ngo ni kumpanda, ngo ni kunyabaranda, ngo ni si ivyo bagombye kuvuga ko byari gutwara umwanya muremure. Mariya na Marita bari maze kumva ko hari ikintu kigiye gukoreka, barumva muri bo ko hari ikintu kigiye gukoreka. Yesu ababaje ati mwamuhamvye hehe? Baca bamubwira ati ingo tukwereke, ingurabe aho bamuhamvye, ingurabe aho twamuhamvye. Nawe ndagomba kudoma ko aho nyene vyabereye, aho nyene vyononekariye, aho nyene vyabereye nabi, aho nyene vyavungukiye, aho nyene bakwibiye, aho nyene hajya nyene niho ngomba ko dusengera. Ego tudome ko hajya nyene
babihambye hehe? Wabihambye hehe? Bimeze gute? Byapfiriye hehe? Byononekariye hehe? Bakwirukaniye hehe? Waburiye hehe? Byagenze gute? Aho byabereye aho nyene niyo tugomba gusenga kugira ngo bikunde. Aho nyene byabereye niyo bizozukira. Aho byapfiriye niyo bizozukira. Aho byahambwe niho bizozukira. Urwo rugo rwatawe nirwo ruzosubirwamwo kandi vuga uti amen. Urwo rugo rwatawe nirwo ruzosubirwamo kandi. Akazi wataye niko uzosubiramo. Amafaranga wataye niyo uzosubira. Umufiance yagutaye niwe kutavyumva cyane. Ivyo nyine aho nyene byabereye niyo bizokundira kandi vuga uti amena. Byari byarananiranye, byarigize akagarama ruganda, waruzi ko kabaye byaheze, ariko aho nyene byabereye, aho nyene byononekariye, aho nyene byapfiriye, aho nyene niho bigiye gukundira. Abantu baravuga ivyo bigombeye, abantu bagakora ivyo bigombeye. We ntubumvirize. Maria na Marita ntibumvirije abantu, bakurikiye Yesu kandi baja kumwereka, kuko byaragaragara ko bimeze nk'ubusazi kuja kubwira umuntu ati yaba wari uhari ntaba yapfuye, maze ukazubona ararize. Umuntu yamaze kurira agaragaza ko umenga vyananiranye, umenga kandi akubwira ati mwamuhambye hehe? None kumbure wundi cavuga ati umuzure tukwereka aho twamuhambye, umuzure udufashe iki none ko wanse kuza bigishoboka, ubu byamaze kuba nabi, uwo niho uje, ariko bambwiye ati ingo tukwereke. Bona Yesu asifiwe. Naho byo babigezaho wibaza ko byageze, Yesu aracafise icyo agomba gukora mu buzima bwawe. Uno musi araza gukorera igitangaza cyawe. Vuga uti amena. Vuga uti uno musi, subiramo ayo majambo ati uno musi n'umunsi w'igitangaza canje kandi ndaza kukibona mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Mwami Yesu gira neza kandi uragororotse, ndakoretse umwene data aramaze kwihebura, aramaze kubona ko byapfuye, ariko kandi arashobora no kuvuga. Mwami ndagomba kumuha ubushobozi n'inkomezi zo gushobora kwatura aho byabereye kugira ngo abariho bizukira mu izina rya Yesu Kristo. Nanje ndarungitse ukuboko kwawe Mwami, ikiganza kidasanzwe, ikiganza gikora ibikomeye n'ibihambaye, gishike hahandi kuri yamva y'uwo mwene data, aho hahambwe ivyiwe mu izina rya Yesu Kristo. Hashobora kuba harahambwe akazi kiwe, hashobora kuba harahambwe ibikorwa vyiwe, hashobora kuba harahambwe amafaranga yiwe, hashobora kuba harahambwe urugo rwiwe, hashobora kuba harahambwe itiro ryiwe akaba ataronka n'agatiro mu izina rya Yesu Kristo. Hashobora kuba harahambwe amagara meza yiwe mu izina rya Yesu Kristo. Nduguruje amagara yiwe meza agaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu byose biswe ku rutonde rwiza, maze wigaragaze Mana, ashobore kumenya kuri Imana kandi Imana imukunda kandi mwitwararika. Ndizeye Kristo kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo wari umucunguzi wacu, amen. Mwene data, nizere ko Yesu yabigukoreye. Ntugire ubwoba, ibyo byose biteye ubwoba nta na kimwe kizogira icyo kikugira. Yesu ari kumwe nawe, Yesu akwitwararike, Yesu aguhezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni, hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Kobi, aho amabisi asanzwe akatira. Nizere rero ko Yesu yagize cyakoze mu bugingo bwawe kandi agiye kubandanya akora byinshi cyane mu bugingo bwawe, kuko yama yabikoze kandi kenshi. Uyu mwanya rero ngomba ko ndaguha akanya ko kintahe zimwe zingene abajene bariko barashima kubijanye n'inyigisho. Andiko ngomba gutumira rero abajene namwe kugira ngo muzozejo après-midi saa 9 kwiga inyigisho zanyu zijanye n'abajene n'ugwaruka rero. Rero mugabo kandi nkabatumira ejo mu gatondo saa 2:30 ko mwoza tugasengera umuntu wese rero afise umutwaro. Tutibagiye na Sunday School ni inyigisho z'abana, ni ishuri ryo kuw'Imana ry'abana.
dutangura saa moya na nusu gushika saa mbiri na nusu. Abavyeyi rero mutume abana kuza kwiga ijambo ry'Imana. Usanga bari kwaririmba ibintu vy'isi, usanga bari kwakora ibintu vy'isi, mugabo rero bamenyereze kwiga ijambo ry'Imana kandi birashobora kubafasha. Yesu abahezagire. Reka rero mukanya rero tubahe umwanya mumve intahe zingene Yesu ariko arakora ibikomeye nibitangaza nibihambaye mu shengo rya Hope Church. Izi ni inyigisho rero twigishije rero abajene rero bakaba bariko barashima ingene zagize ico zibamariye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Hama izi nyigisho je zaranyigishije cyane kandi zaramfashije. Ikintu ca mbere zoba zaramfashije nuko twigishijwe ingene umujene akwiye kwigenza. Ikigira kabiri cyanyubatse nukumenya ingene ushobora gusengera uw'Imana iriko iragutegurira mu gihe mutaranabonana utaranamumenya. Hama ndashima n'ukuntu mwagerageje kutwigisha ukuntu dukwiye no kubungabunga ubutunzi tuba turonka tukabufata neza kugira ngo dutegure kazoza k'iwacu n'ukuntu twokwikuramwo ubunebwe tugakora. Yesu ashimwe. Ni byinshi nobivuga nohava ntwara n'umwanya abandi, reka nk'umwanya abandi. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Tugire Kristo, najyewe muri izi nyigisho maze kuza kabiri, ubu bugira gatatu, ariko mu byo maze kwiga byose byaramfashije cyane. N'inyigisho duherutse kwiga mu kwezi guheze, hari ikintu nahakuye kinini cyane. Icyo kintu narakinegirije cyane kuri jewe, ariko cyaramfashije zigiye nyigisho Pasteur yaduhaye. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Imana ishimwe. Faraja ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uretse ko hari iminsi gusa yagira irabaho simboneke muri izi nyigisho, mugabo igihe cyose naza natahana ikintu. Na musi nimwe nigeze nza hano mu nyigisho z'abajene ngo ntahe nkuko ninjiye. Hari byinshi zamfashije, mugabo ndashobora kuvugamwo zitatu. Iya mbere kubijanye no kurondera kubu gategura kazoza, sibyo? Witwaye nabi ubu uzogirana kazoza kabi, ariko witwaye neza uzogirana kazoza keza. Narize ukuntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ndondere ubuzima. Sindabushikamwo neza nkuko ndabishaka, ariko hari ibyo ndiko ndakora kugira ngo ndabukuntu kazoza kazogenda neza. Ikigira kabiri kubijanye no kumenya canke no kurondera uw'Imana yaguteguriye. Mu nyigisho twahaye zijya 20 naratanguye kuzikoresha. Ndageze kuri zitatu canke zine, mengo ni zina, ariko ari nibagiye ngeze kuri zine, kandi zose iya mbere ni ya kabiri ni ya gatatu byarakunze. Yesu bahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma kubwiza inyigisho nanje zaramfashije, kandi hariho benshi maze kuzifashisha nk'abo baratimwo kwitwara uko byogenda uko. Hanyuma ni byinshi byagiye biramfasha, ndamenya ti uw'Imana yanteguriye no mumenya gute, canke muri aba bose twoba tuvugana n'uwahe mu w'Imana yanteguriye. Ndamenya ukuntu ndabaselection nkamenya ati ubu ntarimwo n'ubu ntarimwo n'ubu ntarimwo n'ubu ntarimwo. Yes. Oya nibitwengeje. Abana nk'abajene ari usanga ufise nk'abakobwa nka 10 canke barenga bakuyoboka, bashaka kuvuga ati aba bose reka ndawe ko hoba hari uwo muzima tuzobana. Rero maze gukoresha zijya nyigisha ashaka kubona ati uwo ntarimwe, kuko ivyo nabikoresheje umwe twari kumwe bose ubashika 20 nasanze atanu mwarimu. Hanyuma si ibintu bitwengeje, je nimba ndabivuze
namwe iby'iwanyu haryo usanga birenze ibi by'iwanje. Hanyuma kimwe gusa byaramfashije kumenya ukuntu nobitwarako, ndakoresha ibishoboka byose ibipimo kugira amenye uwo ari we. Uwa nyuma niho nabonye ko ari wo kuri wa finale. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Hama naje inyigisho zarafashije cyane, mugabo izamfashije cyane uko nyigisho ziheruka zerekeye isuku. Hariyo parti zimwe ntakorera isuku, navuga ati none iyo suku noyikorera iki mu gihe nafise uwo ndahereka. Mugabo maze kuza ngaha mu nyigisho nasanze ari iby'akamaro, ari bifise akamaro kuri jewe. Hama kuva icyo gihe vraiment isuku ubu ni top. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Nanje izi nyigisho zaramfashije cyane ku nyigisho twize zivuga ngo iyo umuhungu muriko muravugana akagusaba ikirato, amaze kukubona ntaba kigukunze, ashavuga ati uyu muntu arinze yemera n'abandi nuko. Urumva aho hantu haramfashije cyane, kuko iyo umuhungu aba amaze kukubona ntaba agikeneye kandi gukenera kukubona yakubonye, atakenera kubona uwundi. Je nanje aho hantu haranyigishije cyane, kuko maze kugera imbere y'umuhungu ncamenye ingene nitwara. Yesu nabahezagira. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Murumva rero ko abajene bashima Imana cyane ku nyigisho bariko bararonka. Turatubiriye abajene rero ku munsi wejo isaha 9 hajya ku ishengero rya Hope Church, aho mu Carama gahahe ni hafi y'ikiraro ca Gikoma, kwibarabara bita iry'amabene, turabana n'ikibuga. Turagwaye rero kaze aho mu Carama gahahe kugira ngo nawe wironkere imigisha y'Imana ku munsi wejo isaha 9. Tugatumira abantu bose rero nabo abantu bose bavyifuza ko Yesu yobakorera igitangaza, ko Yesu yobabera inyishu mu mitwaro yanyu. Turabatumira rero ku munsi wejo igihe cy'isaha 2:30 mu nyigisho rero hamwe no masengesho yo gusengera rero umuntu wese afise umutwaro. Ku munsi wejo turagwaye kaze rero aho mu ishingo rya Hope Church. Ego ngomba rero ndaguhe nimero za telefone mu gihe woba utari kurahabona neza canke ukabushitse hafi yaho ukavuga ati je sindahabona, ndaguhe telefone zo mu protocol kugira ngo ucumuhamagara aca kugenekereza neza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Murumva rero ko inimero nazo nyene zoroshe cyane. Rero ushitse hafi yaho canke naho butarahava ukagoma nyene kubaza akabazo canke ukakenera amadetaye, urashobora gutelefona rero uyu protocol aca kwakira, aca kwereka neza ingene biza kugenda. Rero biraba byiza cyane nimba wowe kwishikira nawe kugira ngo nawe wibonere igitangaza c'Imana, ubone ivyo Yesu ariko arakorera abandi, ko nawe atobigukorera, nawe gukorera ivyiza. Ntaraba imyaka y'umuntu, ntaraba aho yavukiye, ntaraba ivyo yize n'ivyo atize, ariko rero araba gusa umutima wizeye. Ni wizera Yesu aragukorera ibitangaza n'utwumiza. Rero mu kanya rero tuza turangije, ariko kandi tubashimira ingene mwadukurikiranye. Tuzosubira kandi kumvikana ku munsi wa 4 mu gatondo saa 11 zo mu gitondo, aho tuza tufise ikiganiro nk'iki nyene ivyo Yesu akora, ikinyene saa 11 zo kwa 4 hano nyene kuri Radio Voix d'Espoir. Turaguhaye ikaze. Ikiganiro rero naco turizera ko ubandanya ugikurikirana misi yose ya gatandatu nk'aya mango, ariko kandi ndakwibutsa ko dufise n'amasengesho twama tugira misi yose guhera kwa mbere guza kwa gatanu, guhera 6 kugeza saa 1 zo mu gitondo. Kaze cyane Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishingo rya Hope Church, turagushimiye cyane, urakoze gose. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church.
aho pya ikorera mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. woba urusha, woba uremerewe, woba ufise ibibazo waburiye inyishu, woba ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, woba ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana, wo mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.